amatora azoba tubanje kwemeza amategeko mashasha no kuvuga yuko bizosaba yuko habaho Assemblée Générale nayo nta nsiguro zibiri zitatu ifise nuko kira munywanyi wese abari mwishira hamwe ategeza kuzoba ari muri ico kibanza tugire mwikoraniro. Nico gituma itariki 20 z'ukwa kane tuzaduhagaritse iyandikwa kugira ngo dutangure gutegura ivyo vyose amatora agende neza. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Dufata akakanya kugira ngo dushobore kuvugana n'ibinyamakuru ni ibintu bimwe na cyane twashaka kugira umuco mwiza wo kwama tubwira abarundi abanyamahanga abo bose bakurikirana ivy'umuziki ukuntu ibintu biriko biragenda muri rishira hamwe na cyane ko twahagiye mu bihe bitari vyoroshe kugira tubabwire ukuntu ibintu byifashe. Umuce wa mbere wabaye umuce wo gutangura kwiyandikisha ibarugwa kugira ngo tumenye neza abamambre bagize ishira mu kuntu bangana na cyane ko twebwe bisanzwe biri no mu mategeko bavuga bati umumambre nyezina n'umumambre asanzwe atanga n'intererano mu kigega mu gihe rero ko byari bimeze tutashobora kumenya abamambre uko bangana kuko nta n'umujyi wo guterera ntibaterera mugabo ubu tukaba tugeze ku ntambwe nziza aho abatari bake bamaze kwiyandikisha kandi bagatanga n'intererano yabo yo gufata mu mugongo ikigega kugira dushobore gukora ibikorwa vya misi yose. Ico gikorwa rero kikaba kigenda neza novuga kigenda neza cyane mu gihugu cyose duhereye ngaye Bujumbura tukaja no mu ntara zose za ruguru ibikorwa ko bigenda neza cyane abantu bako bariyandikisha kandi ibiganiro tuguma tugiriranira biguma bigenda neza turayaga tugahuza aharagahaze tukagakuraho kuko burya ikiyago nico cyamakiza imbere ya vyose. Igikurikira nuko twashaka kumenyesha abarundi n'abarundikazi basanzwe bakora uyu mwuga wo kuririmba cyangwa ibikorwa vyegereye uyu mwuga wo kuririmba bifuza kuza mwishira hamwe yuko bari bakwiye kunyaruka kuko gushika igihe cy'itariki 20 z'ukwezi kwa kane tuzoba duhagaritse iyandikwa kumvo yuko hazoba tugiye muri faze igira kabiri no kuvuga faze yo kwinjira mu matora nyezina kuko iyo umuntu yakarategura amatora nivyo uraharura abamambre office mugabo tegeza gutegura nivyo bazotoza tegeza kugira liste y'abazotora utegerezwa gutegura uburyo bwo gutora nimba nka twebwe dusanzwe dufise abanywanyi mu gihugu kizima amatora azoba tubanje kwemeza amategeko mashasha no kuvuga yuko bizosaba yuko habaho Assemblée Générale nayo nta nsiguro zibiri zitatu ifise nuko kira munywanyi wese abari mwishira hamwe ategeza kuzoba ari muri ico kibanza tugire mwikoraniro no kuvuga yuko tutegeza gutegura uburyo bwo gushikana boss muri ico kibanza no kuvuga rero birafata umwanya nico gituma itariki 20 z'ukwa kane tuzaduhagaritse iyandikwa kugira ngo dutangure gutegura ivyo vyose amatora agende neza ntihagire uzidoga ngo sinashoye gutora kubera ko ntashitse mu kibanza sinemeje amategeko ko ntashitse mu kibanza umuntu wese ategeza kuzoshobora kwashika uw'Imana izohashikana akaba ari muzima ategeza kuba yashitse mu ico kibanza kugira ngo ijwi ryiwe ayihagararire. Niyo mvo itumye izo tariki tuzoca tubanza guhagarika iyandikwa kuko nombre yaba igiharuro gitegezwa kuba kizwi bazoshobora kwiyunguruza akavuna musase murazi ibintu vya inama nk'iyo ya Assemblée Générale ni inama imara umwanya utari muto no kuvuga uburyo bwo kubatwara ico banywa no kuvuga ibyo bintu byose ni ibintu bisaba yuko twegeranya uburyo kandi bigasaba yuko tuba tuzi. BTV Burundi presents B News.